Ishirahamwe ritabara imbabare Croix-Rouge ribicishije kwa korerabushake baryo Ngozi bariko batanga ibikoresho bifasha abanyeshure gukaraba iminwe. Ishure shingiro rya Ngozi ya kabiri riri mu gisagara ca Ngozi riri mu mashure amaze kuronswa ivyo bikoresho na Croix-Rouge. Anne-Marie Nahayo, umuyobozi w'iryo shure, arashima ico gikorwa cabo bakorerabushake ba Croix-Rouge, akavuga ko iryo shure rifise abana barenga 2500, ariko rero akifuza ko ibikoresho nk'ivyo vyogwizwa kuri iryo shure kugira ngo abana mu gukaraba imbere yo kuja mw'ishure baze barafata umwanya muto. Baduhaye amabagaje 5, baduha n'utundi tubido 4 two kuvoma, bikunda botwongera kugira ngo abaregwa baze barafata umwanya muto muto wo gukaraba, hanyuma ivyigwa ntibicererwe cyane mu kwinjira mu ishuri. Frère André Ninahazwe arongoye nawe ishure shingiro rya Ngozi ya mbere, arashima nawe nyene akavuga ko ivyo bikoresho bahawe na Croix-Rouge vyaje hageze kugira ngo bikingire ikiza coronavirus kiriko kivugwa hirya no hino kw'isi. Ubwa mbere bwo no kubanza gukenguruka kuko mwitwarariko turabona yuko ari wose kugira ngo abanyagihugu kwaruka cyane cyane dushobore kuja muri uwo mugambi wo kwikingira ico kiza gihanze isi yose. Twebwe rero twarakengurutse cyane kuko ishuri ifise abana benshi, bana hafi 2400. Byari bigoye rero yuko ishuri ironka ibikoresho bikwiye abo bana bose. Bariko baramenyera kudukoresha, bamenyera ko umuntu wese imbere yuko aja mu ishuri abanza gukaraba, agatonda umurongo. Muri make rero novuga yuko utwo dukoresho twaje hageze, kandi novuga ko abana bariko baramenyera kudukoresha. Kuva kuwa 2023 Ntwarante umwaka 2020 abakorerabushake b'Ingozi ba Croix-Rouge baramaze gutanga bagaje 120, utudobo 60 ku mashure atandukanye yo muri iyo ntara ya Ngozi. Abo bakorerabushake bifuza ko amashure yose yo muri iyo ntara yoronswa ivyo bikoresho bibafasha kwikingira ingwara zandukira biciye mu minwe.